Izigiye kajugujugu nini izi bita Puma arizona ziguma ziguruka zerekeza muri Kongo ziba zigiye kuzana abantu bapfuye b'abasirikare cyo kimwe n'imbonerakure. Bimwe mu biziga by'abasirikare b'abarundi hamwe n'imbonerakure bahitanwa n'intambara ziriko zibera mu gihugu kibanyi ca Kongo y'intwaro rusangi biramaze igihe bitahukanwa n'indege za kajugujugu z'igisirikare cy'u Burundi aho biheza bigashigwa mu buruhukiro bwubatswe mu ikambi bita DCA Passive. Iyo kambi iri mu ruzitiro rw'ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Ni neza na neza hepfo y'ibarabara ry'igihugu nimero 5 Bujumbura Cibitoke. Isoko rya RPA muri bamwe mu basirikare bakorera muri iyo kambi ya DCA Passive riravuga ibiziga vyatahukanywe mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga guheze. Ari mu ijoro rya gatandatu bucire 25 ndeho kajugujugu yaza ivuye muri Kongo izanye abasirikare bapfiriye muri Kongo icigwa mu ikambi bita DCA Passive. Niyo wasanzwe hari na morgue nini iyo abasirikare bapfuye haba bapfuye Somalia canke n'abapfuye aho bashira imiryango yifise iciza gutora ababo bakabajana mu bundi buruhukiro buri mu gisagara ca Bujumbura ariko abatifise bagumiza ngaho bakaza kubatora hanyene. Ikiza kivyunyura nuko n'imiryango idaheza ngo imenyeshwe ko abayo barungitswe mu gihugu ca Kongo batakiri bazima eka n'ifubwa ryabo ngo riba mwibanga ntangere. Imiryango no bimenyeshwa yuko ababo baguye muri Kongo kwanga yuko inkuru icibandanye kwiragira mu ikambi ntushobora kuhinjira ubaranaziriye cyane. Hasanzwe hari amasengero Pentecote na Catholique aho bahora baca bagiye gusenga baca mu yindi nzira. Hageze igihe cyo guhamba bahengera saa 6 ku munsi w'Imana niho ikamyo y'igisirikare cenjije muri DCA Passive ikacikura ibiziga bagashobora kubahamba kumanukana aho bita kwa Badogo ni nyuma y'izindi mva n'agacececeni kari ruhande y'ipozisiyo y'abasirikare ku mpanda. Mu ndwi twaraye dusozereye hahambwe ibiziga 6 by'abasirikare b'u Burundi bikuwe mu buruhukiro buri ngaho nyene mu ikambi ya DCA Passive nkuko bibandanya bivugwa n'isoko ryacu muri bamwe mu basirikare bakorera muri iyo kambi. Mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira ngo twumve ico biba bivuga ko ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure.